ubu haragezeho abashikiranganje babanza gutangura umwe wese ahari kuza kutubwira iyo ubushikiranganje bwiye buzorangura ibiki muri iyo myaka 3 uyu mwaka buzoturangurira iki. Ikindi ni ukugwanya igiturire n'isesagwa ry'amatungo y'igihugu. Ivyo bintu bidahagurukiwe bonne gouvernance budgétaire Burundi emerja bayi. Mu kwezi kwa kane umukuru w'igihugu yaratanguje umugambi ukomeye wo kugira igihugu cyo Burundi kibi igihugu giteye imbere kuhera mu 2040 no mu 2060 iterambere risesuye rigaragara. Muri ivyo rero twararavye hasi dusanga hariho inkingi ikomeye cyane kugira ico kije mu ngiro, ni inkingi yerekeye gutunganya neza ivy'amafaranga ya leta ikoresha y'igihugu budget, cyo bita mu Gifaransa gouvernance budgétaire. Iyo nkingi ihaze aho tuzoshika tubigarutseho kubera iki. Ubu mu kwezi kwa gatandatu ni ukwezi kwa nyuma ko gusezera integura amafaranga leta uri koresha ya 2022 ishira 2023. Hagira hatangura integuro nshasha ya 2023 ishira 2024. Iyi rero ya 2023 ishira 2024 ni nkayo ya mbere izo bibaye ico civugo, iyo ntumbero umukuru w'igihugu yashize imbere kandi twese twemeye twashigikiye itanguye. Nukuvuga rero no kurabati none ivyo biriko biravugwa turayibodera mu mafaranga leta ikoresha, tutabibonye none tuzoyivevarirwa gute? Nico gituma rero tuvuga tuti iyi nteguro y'amafaranga leta izokoresha kuva 2023 ushira 2024 yozanana ico no kwita une ère nouvelle, umwuka mushasha, ingendo nshasha. Duhamagarira abarundi, abakozi ba leta, abakozi bakuru, inama nshinga amateka, twese duhindura ingendo kubijanye n'ingendo leta ikoresha amafaranga y'igihugu. Twese duhinduke. Ica kabiri nuko dutera intege umushikiranganje w'ikigega ca leta, kuko hariho imigambi imwe turiko turabona yatanguye mu kwegmera amasuzuma mwamwe nkiheruka kuba ririko ratuma ubona ko leta yo bishaka gufata intumbero nziza. Turayiteye intege rero. Muri ivyo rero twagira tugaruke ku bintu 10 tubona byofasha. Icambere nuko izi nteguro z'amafaranga leta ikoresha zo zirasohoka kare. Nkiyo nteguro ya 2023 ishira 2024 yabwiriza kuba yarasohotse guhera nko mu kwezi kwa gatatu kwa kane. Nicegeranyo cegerekana ingene ubutunzi bw'igihugu bwifashe muri rusange tukabibona. Iyo ntego risohotse kare ituma abarundi nabo nyene baza baragira ico bayivuzeko, bakavuga ibibazo bashaka ko byoje imbere, ibibazo by'igihugu, amafaranga nayabo n'uburenganzira bwabo bwo kumenya ibigira bije imbere, ibibagoye no kuzobisuzuma ingene bija mu ngiro. Nk'ubu iyo nteguro ucubona yuko ntirasohoka ku rugo rusanzwe officier bw'abahandi, ibisabwa guhera nko mu kwezi kwa gatatu kwa kane twateza kwa twifise ko turaba ivyo leta izoshiramwo ibyo tukagira ico tubivuzeko. Mugabo ubu unyi ntirasohoka. Hari ikindi ca kabiri bavuga bati une meilleure programmation budgétaire, no kuvuga turakene kuza turabona tuti mbega mu myaka 5 leta ishaka gushika kugira utegure budget y'umwaka umwe ubufise nk'ishaka gushika mu myaka 5, cyo bita dépenses à long terme. Ati myaka 5 twatwubatsi ibi nibi none ubwo ku mwaka turiko turafata iyo ntumbi. Iyo ufashe ugenda uragira budget annuelle atantumbero ufise yo muri kazoza, hari usanga ni kuragira utazi yuja bya bivuga tuzi yuja. None dusaba ko leta isubira kuzira twereka tuti mu myaka 5 mu myaka 6 twifuza kubibi vyaraheze, ku myaka 3 twifuza reka tureko kuri bijani were rero zigenda zikurikirana zija muri iyo logique, zija muri inyo ntumbero. Ica gatatu nuko aya maprojet ya leta ahari yoza arigwa neza. Biraje kubona avuga ko mu Burundi amaprojet yacu atigwa neza, arongorwa n'abatabishoboye, ateba kuja mu ngiro. Mwamubona ingana amafaranga rimwe asubira inyuma.
iyo ngero twoyisezerera aha twarashinye umushikiranganje wa mbere twigore yatanguye mu kubiba mugabo habeho ico twita feuille de route shasha y'ingena ama projet ya leta abayajera abayaza kuyatunganya babishoboye bajaho nyimba ari bibazo nyimba rukurondera bishoboye nyimba rukurondera bo hanze haba amakriteri n'ingene baza barivura ngene bariko barakora ntibigume muri vya bintu byuko tuvyabiriza mugabo hafata ingingo ziboneka. Ikigira kane nuko leta yoza iramenya ubutunzi bwayo bwose aho buri nyimba ari amatere nyimba ari imitayi ifise mu mashira hamwe ubwo butunzi bwose bukamenyekana ikabuharura kandi bukaharurwa neza professor uko urabona neza mu bigega bimwe byagiye birasohoka yuko usanga ubutunzi bwose leta ibifise budashobora guharurwa neza ngo ibumenye. Ica gatanu ni cyo bita redevabilité. Turamenyereye budget tubona umushikiranganje w'ikigega ca leta yamari wazaraza gusigura budget y'igihugu. Ubu harageze abashikiranganje babanza gutangura umwe wese ahari kuza kutubwira iyo ubushikiranganje bwiye buzorangura ibiki muri iyo myaka 3 uyu mwaka buzoturangurira iki abantu bakabikurikirana. Umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi ni gute ubushikiranganje buzoterera mu kugira amadovize yongeye buzobikora gute uyu mwaka ni gute ubushikiranganje buzogwiza imbuto zirobanuye ni gute ikibazo c'umwavu ukunda kubura bizogenda gute ivy'amatongo ubushakashatsi bazofinansa gute. Umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi naze atubarire tumutega amatwi twumve icazorangura ni budget tama tumurabire kubikorwa. Umushikiranganje w'amasoko nankanguvu natubwira ubutare buzoterera ikimo mu kutuzanira amadovize muri iki gihe turetse uburimyi n'ubworozi ntaje kuvuga mu vyikawe. Umushikiranganje w'ubutare natubwire aya madovize tura bwiteguye guterera gute aya matara gumacika aya marezo ashaje amatara mu gisagara amazi acika natubwire aze muri bija twereke bizoranga uyu mwaka tubibone aya mabaraje atusigurire neza uyu mwaka mu myaka 3 twifuza yuko amazi mose azoba yakwiye hanahana urana amatara gumacika gura kubera ico twokwita izi nsinga za kera zitarahinduka natubwire ati mu myaka 2 3 bizoba vyaheze haba muri uyu mwaka hazoba hakozwe iki nibaza batubwire. Umushikiranganje w'ama infrastructure w'ibikorwa remezo natubwira amabarazubako hazoheririye hazoheri ibiraro ya aeroport zizosubirwamo natubwire neza uyu mwaka mu myaka 3 amaza azoba yubatswe ya leta azoba araya ministere zizubakwa nizihe ibirometero by'amabarara bizubakwa amabara azosubirwamo nayahe amazu ya leta azosubirwamo nayahe nyimba tuvuga tutaziraza mazu y'ikiriri y'abanyeshuri gira mu yamaze kononekara nahe mazu hama kumwaka hazoba hakozwe izihe. Umushikiranganje w'ubudandaji naza tubwire nk'ubu bya tourisme hari ama projet ari mu bushikiranganje ni gute igisata c'abukera rugendo catuzwe kizoterera mu madovize transport ni strategie zogira transport ingena abantu biyunguruza mu gisagara nahe ibi bibazo bigumaho vy'isukari nibiki uyu mwaka plan azorangura iki muri education ni gute education izosubira na kanovera natubwira ingene ishuri izosubira kuba l'école en centre de rayonnement scientifique et culturel ubuntu valeur ivyavuye muri ya nama rukokoma y'uburezi iheruka kuba ni ibintu bikomeye cyane bijoja mu ngiro gute natubwire biza tubwire mu kumwaka hazo ko gwibi na sante kwa kundi ni gute ibitaro bigiye gusubira kuba ibitaro bya leta bigiye gusubira kuba ibitaro bitanga ama service neza kwenshi baravyidogera ibita bitaro by'amakomine usanga bitarakwiza equipe canka ama equipe bamwe amakomakomeye usanga nk'ivy'amascanner amara usanga ari dufise kimwe mu gihugu dufise iki ugasanga ko barayerera barondera kimwe hariya abano nivyo dukeneye naza tubarire rero kuko abantu bakeneye kubona ama service ibyo bintu biriko birahinduka aza tubwira atazwa muri budget ya leta azobikora gute. Cagatatu nuko leta yo kwihatira ibintu byo gusohora amafaranga neza biciye mu mategeko bamwe bakunda kurenza budget babahaya bagakoresha umurengera batabisabiye uruja umwe baba ariko bonuna amahera y'abandi cyangwa ugasanga nta ma pièces justificative atangwa neza ameze neza ama facture canke ibiki
umuntu bamuhaye nk'iyi bije akarenza mugabo ataruhusha inama nshinga amateka itatanze uruhusha ntumva ko abahatangwe kuba ingeso yo kuvuga ati ndenze kandi byategeza gutangirwa uruhusha. Ikindi ni ukugwanya igiturire n'isesagwa ry'amatungo y'igihugu. Ivyo bintu bidahagurukiwe bonne gouvernance budgétaire Burundi emerja bayi. Ivyo rero vyo bidahagurukiwe ni bayi. Nyimba kunyuza amatungo y'igihugu bibandanya gutya. Ibi vyari fisima irisita abantu baguma batunga umurengera badashaka gusigura kubera bari kubakoresha ubutunzi bwa leta. Ibi bita vya blanchiment. Ibi byo gukoresha ibikoresho vya leta nk'ivyabo abantu badahanwa bigarukiraho bakimenyera nukuri nta kizoshikwako. Dutegeza kubona leta itanguye urugamba rugaragara kubijanye no kugwanya izi ngeso. Ari amategeko meza jaho ari ukwigisha abantu ari ukugwanya kudahana ari ukugira iki tukabona inguvu zishasha. Twarigeze kumva bavuga yuko hari abasabwe gusubiza ngo batwara amahera muri BRB n'ibiki ajyana amahera ya leta turamenya aho bigeze naho nyere zokenerwa umuco batinze batubwira abayasubije barasubije barababuze ico cengera nturakibona ne byaragiye amazima ngo barabahebeye ko niya amafaranga ya leta urumva abantu bazongwa abana babana yati bazonsa bansubize sinsubize umva bizogenda gute ntuzezi kurikira. Hariho ibijanye no kuvyura isuzuma ry'amafaranga leta ikoresha ni ibiro vya Cour des comptes yaraye twumisaba amajisara Cour des comptes barahiye mugabe rya sentare rafise inzitizi nyinshi zitavuye mu nzira ntaciri kiradufasha. Aba magistra usanga bajayo bakamara igihe gito bariko barajayo benshi bajayo umengo na madoke ukabajayo kubera umengo ni ba politiki ugasanga n'imigambwe irajamwe rimwe kugira ngo batanga abantu bashaka kuja muri za Cour des comptes bagashaka kurugira urwego umengo ni politiki kandi ari urwego rw'abahinga rurayifaranga ryari rirakoreshwa professionnel kandi abamagistra bakabongereza abahari ni baki bagira ntibashobora gukwira dushaka gukingira ubutunzi bw'igihugu kubaha inyigisho zikwiye mu gihe baza baragenda bamaze imyaka 4 bagaca bagenda umva bazokora iki. Harakenewe des magistrats de carrière professionnel de carrière benshi biga ivyo bintu bagira amastage hanze bakamenya ivyo bakora kandi bakabaha uburyo bukwiye. Turasavye kandi ko budget ya Cour des comptes yamiri ku muri yari yo kwiyongera cyasa n'amafaranga make cyane nta ntwari bere yatasuzuma ari hari kandi ryigenga bahaye uburyo. Ikindi janye ni by'uburusho butangwa ama exoneration no kuraba ivy'amadeni leta ifata. Exoneration no burusho buhabwa abantu ngo ntibari hamakori kuraba neza amategeko abigenga. Hari bijanye n'amadeni urumva ni kindi kintu cyane cyane mu gihugu hagati kuraba ingene yiyongera n'ingaruka ari karazana tura kubishira inyuma. Ico gitume tuzakuru de konti zigana zirakurikira ibintu nkabene ivyo zitanga amaraporo ziba zikenewe. Nayo nyine turasaba itegeko rigenga rishasha ryari mengo ryarigeze gutegurwa rigarize turarikeneye. Hama icicumi no kugira no principe de gestion budgétaire de performance iri ku maresultat no kuvuga budget yose baguhaye werekana resultat. Ibi bintu byo gusohora amahera ya leta umengo nta resultat uza kwirikana bikwiye guhagarara. Aha twaramenyereye budget ari tumengo no gusohora bigahera ya mahera yakoze iryo shuri ryubatswe riri ba verify physiquement resultat. Iyo migambi yose mu gihugu ifa kubera iki nta abantu nibimbira ku bantu kugwajere ibintu bya gestion sur les resultats. Projet ziratangura ukarindira resultat ukabura nta suzuma rihaba. Nama nivyo suvuga ngo abafonctionnaire bamwe ngo barahembwa ngo batazwi badakora ibiki cyose ni kubura isuzuma kubura ibintu bikurikira umuntu akurikirana ibingene ndiko biragenda. Nibaza rero yuko dufatiye kuri ibyo bintu 10 turifuza yuko vyogenga iyi nteguro n'ingene yo ziraja mu ngiro ibiho byo zabiraja mu ngiro niho ho bahatangwe kuba amahinduka. Bijya tuvuga budget programme ibi byose byoza biriko birabikuburira nko gukubura kugiye budget programme iciza isanga ibintu bimeze neza. Ico gituma rero duteye akamu cyane abashikiranganji nibaze batubwira imigambi bafitiye igihugu mu mushikiranganji bwabo. Hari ama project twamatubona ngo projet semence muri n'ubworozi usanga yareza ko miliyoni 9 none kubera imbuto usanga rimwe ziguma zidakwiye ibyo by'umwavu kubera ko ari kibazo amara tubona ari karasohoka byose nibitegeza kwicarirwa bigasuzumwa. Ayo ma projet yose mu bushikiranganje butandukanye bavuze bati nka projet yo gusubiramwo
amasite touristique tubona muri ministère du commerce hasubirwa mwangahe ingenzi shaziyongera gute tuve muri bya bindi kwicara amahera uko turasohora gusa misi yose utabona iyo uri kuraja mu ntumbero igihugu ntabwo ushobora gushika turabisabye dushimitse kandi bizogira ico bifashije igihugu.